kijoro. Nishize mu kibanza c'uri karadukurikira. Yego. Ushobora kuba nifuza kujayo. Ariko uko biri kose bugikintu c'agaciro kironkwa n'utanze ivy'agaciro nyene. Yego neza cyane. Uko biri kose sinoshaka kujiburaya ndi zero donc nta mafaranga na make nisaba. Ariko nshobora kuba ntafise ari amafaranga akwiye. Yego. Na mikoro ni mato. Eske ndashobora gufashwa na company nkajayo? Yego. Fisa amafaranga make yani nkazoza ndayishura birakunda. Ico kirakunda ni naco nashaka kuvuga ahubwo kubera ko company ni umufacilitator abari umuvyeyi wawe hariya. So rero ukigenda ubwa mbere bwo aba making sure ko hariho aho utegereza gushikira accommodation. Yego. Aho urara arahategekanya. Arakuronderera work permit. Akakuronderera contrat de travail. Ya contrat de travail. Na permis de travail. Akakuronderera na visa. So si visa ya visit visa ni visa iri related bijanye na work permit yawe bayita D visa. So ivyo rero barabigufashamwo. Hanyuma ibindi bagufasha baragufasha mu bijanye no gufungura. Uri ku kazi ntuhangayika ngo nja gufungura he, uri ku kazi mare masaha ku kazi baragufungurira ariko mu ijoro urimenya. Okay. Yego. Transport. Kwiyo minsi y'akazi imodoka y'akazi iragukuraho urara ikagutwara ku kazi hanyuma ikakugarukana mu rugo. Wumva atari umunyenga ahubwo gose. So company rero mu mafaranga ikurihishamwo uriha cash mwate y'amafaranga bagusaba. Iyindi mwate iyindi nusu ukazoriyiriha umaze gushikayo bakagukata duke gushika ukwije amafaranga yose ashitaba. Umuzi zo ntarenganya by'ukuri. Araguhembera ubumenyi ufise. Icyo uri kurakora. Yego. Ariko kubera ko batarakubona test akubona muri icyo twita low skilled workers. Uri kuri nevu ntoyi cyane. Yego. So ayo rero abayakoze amasaha 40 mu ndwi, no kuvuga amasaha 8 ku munsi. Ngabo nk'umuntu yavuye ino nawe avuga ati giye ngiye gufighting ngiye kugwana mpaka ndonka amafaranga. Nta kibazo urakora amasaha 10 jana nakoze amasaha 12 13. Jana narakora ku munsi. Yego. Ufise inguvu uri muri good condition, ku mufise inguvu umuzungu nta kibazo. Ni democracy urakora uko ushoboye. Na Sunday dimanche ugakora. Kandi ama time hours araguhembera. Ayo masaha 40 mo haruye. Samedi dimanche ni yabarimo. Oya ntiharimo. Mbwa ushatse urahakora. Ni urashaka kuhakora cyangwa ashaka kuja gukora indi company. Okay. Ukafa ku respectinga gusa ya contrat ya mbere ko uzi ko kuwa mbere gushaka kwa 5 habara akandi kazi buriko. Kwa gatandatu kwa Mungu ukaja muri bindi cyangwa uvuye ku kazi usanzwe uriko ukaja ku kandi. Birashoboka. Bifurije imigisha n'amafaranga no gukura kwa Agaciro Media. Nifuza ko wari wese vy'ukuri mu Burundi nanje yogira subscribe kubera ko media itandukanye n'ibindi media vyose. Nivugirwa ku burofa nibaza nk'aba diaspora tugikunda twese kubera ko nahantu mvugira ikintu kigashikya kikagira impact, positive impact mu gihugu. Kubira kimwavuye mu Butaliyano mukumva nyine ahubwo mwoza gufasha bene wanyu b'abarundi bari ngaha kuja muri ibyo bihugu by'Uburayi. Ya echo urakoze cyane umbaje kibazo ciza cyane. Afa cyatumye mvayo nuko nabonye ko mu Burundi Okay, yes. Ndeka ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu. Maze yongereka amagara meza n'amafaranga niho mdishanyuma ndabaha ikaze cyane kuri Agaciro Media. Ariko kandi bagenzi nkuko mubizi kuva kera kuva tugitangura kubaherekera badukurikira ni sawa. Uri mushasha reka tukwibwire. Agaciro Media ni kinyamakuru cambere mu Burundi cyane mu binyamakuru bivuga ikirundi kibarangira ama opportunity ari ahantu hariho hose mu buryo utabuzi ugasanga birakunze kandi tukabasangiza n'ivyiyumviro ndema butunzi turakeneye iterambere mwe abantu. Uno munsi rero ndi muri agence Niban Travel Agents aho tugiye kuyaga na Monsieur Nibaruta. Tukuramutse cyane Nibaruta. Mwiriwe cyane mwana se yawo mendi changement. Urakomeye gose. Ndakomeye kandi marakoze cyane kuduha ikaze ku Gaciro Media. Ego. Ni media dukunda cyane mu gihugu cy'u Burundi kubera ko ikora cyane muri area dushaka ya development nko kubivuga dukeneye amafaranga. Wewe warusanzwe yizi kuva ryari?
natangiye kurikurikirana kuva mu 2023 neza neza. Ico gihe wari hehe? Ico gihe nari mu Butaliyano. Wo mu gihugu cy'Ubutaliyano. Yego. Okay. Voilà, dusanzwe tumenyereye gusangiza abantu ama opportunity n'ibindi. N'uyu munsi muri Niba Travel Agency murafise opportunity ari dushatse kurangira abarundi. Hajya ngo umuntu ashaka kuva ngaha akaja gukorera iburaya. Ivyo birakunda. Mugihe tuze ahubwo benshi baca mu nzira runaka kugira ngo bikunde bashikayo. Muge kandi izo nzira kenshi ugasanga ni inzira zitari ku murongo neza. Kuko rero n'abarinda kwideklara ko ari impunzi mu buryo butandukanye. Ariko kugira mutubwire neza ukuntu mufasha abantu kuja gukora iburaya tubanze tubamenye neza nibaruta ninde. Cento nibaruta sanzwe mu Burundi. Mashure narize aha mu Burundi. Hanyuma ndiga no mu gihugu ca Malawi. Nja kwandaniza amashuri mu gihugu cy'Ubutaliyano. Ndiga no muri Espagne. Hanyuma muri Espagne warahize? Narahize ariko sinashobora gushika nize online. Yego, Twitter brand course. Ariko nize neza amaso kuyandi ni mu Butaliyano kuri University ya Parma hamwe no kuri University ya Bologna. Impapuro mpamyabushobozi kumbe urazegeranije ufite nyinshi. Ego, afite zibiri. Ndashima Imana niyo bimshoje. Okay, mu gihugu cy'Ubutaliyano mwari musanzwe ari umukorera. Mugabo kano kanya mukaba muri ko urakorera mu Burundi. Yego. Kibazo nyene novuga cyambere kubera ki mwavuye mu Butaliyano mukumva nyene ahubwo mwoza gufasha bene wanyu b'abarundi bari ngaha kuja muri ibyo bihugu by'Uburayi. Ya echo urakoze cyane umbaje ikibazo ciza cyane. Afa cyatumye mvayo nuko nabonye ko mu Burundi hariho ico no kwita lack of information. Amakuru aragoye kuronka. Noneho n'abayafise ntibayakubwira. Rero je nabonye ko byo bavyiza mu gihe mfise amakuru y'ukuri yizewe kumwe n'umuntu ashobora kuva ngaha akaja gukora muri Europe mu nzira nziza zemewe n'amategeko y'igihugu n'igihugu ashaka kuja gukoreramo ko ari vyiza ko nasangiza abarundi noneho nkaba guiding nkabereka aho baca kugira ngo bashike. Kubera ko ndazi hari abaciyeho baja muri Serbia aho kuhaguma ngo babandanye bace aho baja mu bindi bihugu bizana ishusho mbi ku gihugu cyacu no ku gihugu baba baciyemo. Ndabazi ni benshi wanashaka nije nabareka n'inzira imwe bashobora gucamwa ati nimuce ngaha mwa abantu mwe nimwava mufungirwa ngaho iwacu mu Butaliyano. Yego hariho abo bafashije muri kiyagiye narabafashije kuko warabona ko ariko arajuragirika ntabone yaje ntabone yava agapfa kubaza. Rero yamaze gushika ntiwo mureka ngo arare mwibarabara uramaze rugendo uriko werekeza he nerekeza hanana fata bisi yi fata train yi gushika na Zuri hanyuma kabandanya urugendo rwawe ushaka kuja. Ariko akenshi nibaza ngo bagiye ku kazi ariko basanga bagiye kwideklara kwita impunzi. So rero icyo bataramenya benshi yego kwideklara ni vyiza ariko uharure impact bikuzanira urahaba mu mutekano ariko hari ama restriction menshi ubufise. Ubwa mbere maze kwideklara umenye ko ni nkuko wowe yambuye igihugu cawe bizokugura kugaruka mu Burundi nubwo uzoburonse document zikwemera kuba muri Germany cyangwa muri Belgique kuzogaruka mu Burundi wideklaraye bizogutwara imyaka myinshi cyane. Ariko mu gihe ugumye muri Serbia cyangwa karoriye kuguma muri Serbia byari kuba vyoroshe mu myaka 2 uragaruka ukaramutsa famille kujya kwikonje nk'abandi hanyuma ugasubira mu buzi. So rero nabonye ko ni vyiza ko abarundi ba credible nimba giye mu gihugu kanaka akagikoreramo yoye kugihungwa ngo niko ndondera aho bahembwa menshi ku kwezi. Nibaza ko cyo cyinshi nico cyatuma benshi bahunga bavuga ko muri Germany cyangwa muri Slovenia cyangwa mu bindi bihugu ariho bahembwa menshi. Ariko sivyo ushobora kwiyumvira ngo bahembwa menshi ariko mu changement ku muntu ari hanze wari wese haba muri Amerika cyangwa muri Canada ariko aranyumviriza ntiduharura ngo uhembwa menshi duharura how much do you save usigana nangahe ibyo yes aho no ushobora kuvuga ati koko mpembwa menshi utaramenye sigarana ntaco ushobora kuvuga ngo mpembwa 3,000 cyangwa bingaho ya usigarana ngaho maze kuri ama bills yose. Nk'ubu dufate nk'akara dufate hariho abantu bari za Belgique yego bashoye kumbwira ko inyuma y'ukwezi
kandi ugasanga twaraninize kwakundi abarundi mukunda kuza muranwa amazi ya Brarudi twe ntavyo twagize mugabo usanga nasiganye 200 euro yego ukwezi guheze donc naheje gufungura byose nabikuyemo yego bibaho asanga nasiganye 200 euro yego ariko birashoboka none ko umuntu ava ngaha agenda gukora amafaranga donc ugasanga niburi basi yosigana na yarutayo neza cyane neza cyane ariko hari ubuzima bwari uko biri kose burazimvye ubuzima burazimvye ariko bivanye n'igihugu yego nico gituma rero wumvise igihugu cyo kujamwo banza umenye ukungene ubuzima bwaho bumeze ubwige utohoze umenye ati mbega inzu nangahe bahembwa ngahe nshobora kujya ngahe nkahaga ivyo nivyo bigufasha kugira ngo ushobore kumenya ati ubuzima bwaha bumeze neza cyane yego nukuvuga uko biri kose rero hari ukwihenda kuko kurikira umushahara mpembwa no gukurikira ubuzima bwaho hantu standard buriko yego neza cyane okay nko muri ico gihugu ca Kosovo muvuze uyu munsi muri ko murarangira abantu yego turamaze kumva ko ari abarundi bajayo muga kibazo nuko sinzi ko ari umuco wo kudasangizanya usanga batavuga ngo twaciye ahanaka uyu munsi yego mwe murabishize ku mugaragaro muravuze muti murafasha abantu kuronka y'akazi yego muga ubuzima bwaho bumeze gute Kosovo ubuzima bwaho buroroshye cyane kubera ko buri hasi uri kurumviriza amafaranga bahembwa ukumva ngo ni make ariko nka je nabaye muri Italy cyangwa undi yabaye handi arakubwira ko amafaranga ari menshi kubera ko amafaranga y'inzu nk'abo turungikayo amafaranga y'inzu ari ku kwezi na mayero 50 gusa mayero 50 ukabamo 50 gusa aho n'amafaranga y'inzu mu gihe naje mu Butaliyani cyumba nabamo nari hamayero 600 600 euro urumva difference biri cyo kimwe no mu Burundi so rero gufungura naho bafungura amafaranga make cyane amayero 100 aragukwiye ukwezi kose yego ugahaga ukajya neza ugahaga atakibazo yego hanyuma ikindi nuko agateka kazi na muntu kabakubahirijwe cyo gihugu ca Kosovo kandi ni gihugu kikiri gishasha kuva 2008 niho catangwa kuba kironka ubwigenge kuko yari sanzwe ari intara ya Serbia so rero ni gihugu gikeneye abantu benshi cyane bagifasha gukora kugira ngo kije kurundi rugero rw'ibindi bihugu byo muri Europe ahubwo kenshi na kenshi nabonye abantu bagenda bakomantinga ko navyanditse kuri Facebook ubushize y'Agaciro Media benshi bagenda bavuga ngo woya ngo igira cyari province ngo ya Serbia ariko abantu baze kugira ama research menshi atandukanye baraza gusanga yahoze ari intara ariko ubu ni igihugu cigenga kuva 2008 kiri mu bihugu bivutse vuba cyane kiri mu bihugu bivutse vuba kirazwi kirandikwa nubwo woja kuri karatu karaba Kosovo uraja kukibona ko munsi ya Serbia ariko uraja kubona ko byukuri yahoze ari intara kubera ko limitation amaboda ntiyerekana neza bashizeho utuntu turongo tudutire ucubona ko cyahoze ari igihugu kimwe ariko ubu ni ibihugu bibiri bitandukanye ni igihugu cy'abazungu cyangwa n'abarabu oya sabarabu n'abazungu yego kenshi na kenshi usanga ibihugu biriko biragerageza gutera imbere n'umuvuduko ari ibikorwa by'ibanze biza gusumba ibindi yego kenshi nk'ubwubatsi nk'ama industry n'amateknoloji n'ibindi byinshi ariko none abarundi bavuye ino abona maze kubona ni gake cyane abarundi usanga bafite ubumenyi buri kuri standard international yego bavuye ino bakoriye akenshi bavuye hino bakora majority bakora muri department zitandukanye zo muri constructions mu by'ubwubatsi abandi nabo bagakora mu bya food processing department cyangwa food companies kwabo kurobanura ibyo kurya ivyamwa kubitunganya nivyo bakoramo ariko abenshi umugwi wa mbere ni mu bwubatsi so mu bwubatsi harimo ama department menshi abamaso abaede aba electrician abagira imiyaga nkuba aba tailors abasudira abestari by'amazi ni muri ivyo hamwe kumwe nawe twita benshi nibo dukora kubera ko development bahagaze kuri infrastructure baguma bubaka cyane kugira ngo barabe ko boja kuri standard
n'ibindi bihugu ku buryo buteye imbere cyangwa bugezweho bw'inyubako. Yego mugano ni nk'ubu eske umuntu n'ubu twavuze ngo hari igihe usanga ubumenyi twe dufise ngaha haraho bugira ntibabwemere. Yego Umuntu avuye ngaha ari umwubasi nyezina. Yego Hageze rero nugira ngo yo kwa kigaco kimwe n'umuyede kweri. Oya nakora nk'umuyede kubera kuva hino hari ibyangombwa bisabwa. Ubu ufise passport yemewe kandi ifise validité n'imiburiburi y'amezi 6. Yego Ukaba ufise CV. CV muri ya CV yawe CV ni CV no kariko umuvite mu gifaransa bayita parcours de la vie. Rero muri yo CV yawe urandikaho ivyo wagiye urakora ivyari byo. So rero ujize hari baragira ico twita initial test. Bakaraba mbega ko navuze ko ndi mu mason. Ubwo mu mason ndabushoboye bagushira kuri field. So bagushiza kuri field nubwo wasavye nk'umu helper nk'umuntu afasha umuyede no bita umuyede ntibagushira kuri ya level y'umuyede. Umuzungu ntarenganya vy'ukuri. Araguhembera ubumenyi ufise. Nicyo uri kurakora. Yego. Ariko kubera ko batarakubona test akubona muri ico twita low skilled workers. Uri kuri level ntoyi cyane. Yego. Mugabo keshe iyo tuvuze ubuyede umuntu acera ubuzima bw'umuyede mu Burundi. Yego. Acabona n'ubuzima buri hasi. Yes. Mugabo peut-être ni buri hasi kuko byinjiza make. None ubwo bwari buraye burinjiza gose. Yego burinziza. Burinziza no muyede nk'umuyede bari hariya. Amafaranga make ya mbere herako na $400 hagati y'amajana 4 n'amajana 5. So ayo rero abayakoze amasaha 40 mu ndwi no kuvuga amasaha 8 ku munsi. Mugabo nk'umuntu yavuye ino nawe avuga ati ngiye gufighting ngiye kugwana mpaka ndonka amafaranga. Nta kibazo urakora amasaha 10 jana nakoze amasaha 12 13. Jana nakora ku munsi. Yego. Ufise inguvu uri muri good condition ku ufise inguvu umuzungu nta kibazo. Ni democracy urakora uko ushoboye na Sunday dimanche ugakora. Kandi ama time hours araguhembera. Ayo masaha 40 mo haruye. Sunday dimanche ntiyaba harimo. Oya ntiharimo. Mugabo ushatse urahakora. Ni urashaka kuhakora cyangwa ashaka kuja gukora indi company. Okay. Ukafa ku respectinga gusa ya contrat ya mbere ko uzi ko kuwa mbere gushaka ku gatanu habara akandi kazi buriko. Ku gatandatu kwa Mungu ukaja mu bindi cyangwa uvuye ku kazi warasanzwe uriko ukaja ku kandi. Birashoboka kijoro. Nishize mu kibanza cy'uri karadukurikira. Yego. Ushobora kuba nifuza kujayo. Ariko uko biri kose bugikintu cy'agaciro kironkwa n'utanze by'agaciro nyene. Yego neza cyane. Uko biri kose sinoshaka kujiburaya ndi zero donc nta mafaranga na make nsaba. Ariko nshobora kuba ntafise amafaranga akwiye. Yego. Na mikoro ni mato. Eske ndashobora gufashwa na company nkajayo? Yego. Fisa amafaranga make yani nkazoza ndayishura birakunda. Ico kirakunda ni naco nashaka kuvuga ahubwo kubera ko company ni umufacilitator abari umuvyeyi wawe hariya. So rero ukigenda ubwa mbere bwo aba making sure ko hariho aho utegereza gushikira accommodation. Yego. Aho urara arahategekanya. Arakuronderera work permit. Akakuronderera contrat de travail. Ya contrat de travail. Na permis de travail. Akakuronderera na visa. So si visa ya visit visa ni visa iri related bijanye na work permit yawe bayita D visa. So ivyo rero barabigufashamwo hanyuma ibindi baragufasha mu bijanye no gufungura uri ku kazi ntuhangayika ngo nja gufungura he uri ku kazi muri masaha ku kazi baragufungurira ariko mu ijoro urimenya. Okay. Yego. Transport. Kuyo minsi y'akazi imodoka y'akazi iragukuraho urara gutwara ku kazi hanyuma kakugarukana mu rugo. Wumva atari umunyenga ahubwo gose. Yego. No uko niko bimeze. Rero sinabwa kwishire kuri ico kibazo. So company rero mu mafaranga ikurihishamwo uriha cash mwate y'amafaranga bagusaba. Iyindi mwate inyusu. Iyindi nusu ukazoriyiriha umaze gushikayo bakagukata duke gushika ukwije amafaranga yose ashaba. Nukuri. Yego. None barundi kazi jewe aha nibatampifana je sinzi kabisa. Ariko mugabo idokima ziba zisabwa kugira rero nemerewe kujayo. Nizeye kuko nk'ubu ikintu gikomeye
abantu benshi barifuza kuja hanze ikintu gikomeye gusoma ibindi ni visa kugira visa iboneke. Yes. Ikiryoshe rero company dukorana visa irorosha cyane kubera ko niwe bayikuronderera kandi probability yo kwironka iri high cyane iri hejuru kubera ko company ibijanzwe ikorana na migration officers kubera ko twebwe tuzadubaye novuga igihugu kigiriwe amahirwe ca gatatu kizoba kironse iyo partnership kuko ubu hariyo Guinea Conakry na Bangladesh. Rero mu kwicenda kwezi kuza so legal representative we agency yacu ya Niban Travel and Job Opportunity Agency so mu kwicenda azaba ari muri Kosovo yibonanira amaso kuyandi n'aba directors b'iyo company hariya nibaza kwivyo azova afisa makuru menshi bikunze nabo baze mu Burundi kugira ngo ibintu bije muri professional way I can say that. Yego. Wow. Hanyuma muri document dusaba turazi ko kujye ko twabwiye ko Kosovo na Serbia ni byari igihugu kimwe. So ivyabaye muri Serbia n'abanyakosovo barabizi. So baradusavye ko nimba tugiye kuzana abarundi bazojayo bagaca baharengana nka kwa kundi bya muri Serbia ko bihagarara. So twebwe rero turabwira ko biragoye nka twebwe agence gukontrola umuntu amaze gushika hiyo muri Serbia ngo atantuve ngaha ntidushobora kumufunga turi hino. Ariko ico dusinya ico avangaha arava ngaha dusinyiye akatwemeza ko na contract tuba dufise abametre n'abanotaire ko agiye ku kazi atazoja mu bindi canka ngo agiye gucomoka agene mu bindi bihugu. Ni aja razogenda kumbure contrat yihejeje. Yego. Contrat heze canka bayivuganye n'abamukoresha hari ivyo azaba afite uburenganzira bwo kuja mu kindi gihugu canke kuja ahandi ashaka gukora. Wanashaka ariko abarundi just nibaza ko kuba woronka Kosovo ngo byo bari byiza cyane kuca ugenda mu kindi gihugu kuko deje kindi gihugu uzobugiyemo utangura A0 akazi gashobora kukurondera kuronka kandi nta mapuro zo bufise zo kuja muri ico gihugu ushobora kugenda nk'akarorero kava muri Kosovo ugacomoka muri Germany mu Budagi uzohamara imyaka 2 uri kuranigana n'urimi gwaho utemere gukora uri kurarondera za mapuro z'impunzi. So uwasigaye muri Kosovo azoba ariko mara imyaka 2 akora akazi azose donke wageze kuri idokma azova muri Kosovo aje kugutembera wewe uri muri Germany azoshobora no gusaba akazi muri Germany akagutanga gusaba akazi kubera ko wewe wazoba afise hakora azoba ari muri Europe. So ibi nabivuga kubera ko ntituzi umwaka canke ukwezi Kosovo canke za Albania canke Montenegro zishobora kugira muri European Union. So nizajamwo zikajamwo uri muri European Union namahirwe akomeye. Yego. Donc ni bihugu bisanzwe biri ku mugabane wa Buraya mugabo. Yes, ni bihugu biri target yacu ni bihugu biri ku mugabane wa Buraya ariko bitaraja muri Schengen countries. Bitaraja muri European Union. Ko kandi target yacu nuko ari bihugu ubu vyoroshe cyane kuronka mu buzi na visa. Yego. Yego. So nashatse kuvuga ko rero uwari we wese azova ngaha azogera dusinyiye document kugira ngo twebwe muri leta yacu mu gihugu cacu ntibiducafuze ko turiko turacinzira y'abarundi bariko baja muri Kosovo bagenda azosiga dusinyiye document nawe nyene agenda afise copy na agence company hari tugira ngikire copy ko uyu muntu agiye yemeje ko aje gukora ataje gucomoka gutyo leta yacu y'u Burundi zobona ko twebwe agence ikora ibihwanye n'ivyo twayisavye mu mategeko ko ari ugurondera inzira abarundi bagiye ku kazi atarabagiye abarundi bagiye kurondera buhungiro mu bindi bihugu. Yego. Okay, akandi kantu ka motivation kutuma umuntu aje gukorerayo nakaye kubera ikintu aje gukorera mu gihugu kibanyi kubera ikintu no hitamo kuja muri ico gihugu cya Kosovo kiri Buraya. Jewe kubganje akabijya no kubwa mbere bwo ugiyeyo agateka kazi na muntu kazoba kubahirijwe kawe. Kazoba kubahirijwe ikindi kandi ni wigenza neza kuva ku myaka 5 ndwi uzofise uburenganzira bwo gusaba ubwene gihugu muri Kosovo. Neza cyane ubayo neza cyane igihugu cyose cha Europe cha Canada ugiyemo mu nzira twita legal way. Bitebuke uburaronka uburenganzira bwo gusaba ubwene gihugu mu gihe wigenjeje neza muri vyose kandi mu gihe wahinjiye mu mategeko. Yego.
ndagusabe gato hariho navuganye nawe ubushize Yego. mu gihugu ca Dubai namwazani ni igiki cotuma umurundi ariko arakorera muri ako karere avayo ata amafaranga afise ambwiye ati no kunywa inzoga no kwishora mu bakobwa nivyo bintu kizira ikaziririzwa nimushaka iterambere iburaya ni igiki gituma turumaze kumva naho hari amafaranga Yego. hari umuntu amara imyaka akavuye ataca afise Yego. ni igiki naho cotuma umuntu ahomba kuko urumva kuronka ko amafaranga barayaronka Bo ico tuma umuntu ahomba icambere cyo n'ubunebwe. Ukorera kwisaha uhembwa kwisaha mu gihe uyaronka hanyuma ze kuyaronka ukayonona mu bintu bitandukanye kandi twebwe duharura yo wasiganije tudaharura yo wahembwe urashobora kwisanga uri mwibarabara kandi vyitwa ko ukora. Yego urashobora kwisanga uri mwibarabara vyitwa ko ukora. Noneho ivya Dubai iratandukanye gatoyi na Europe kubera ko nimba uvuye ngaho ukaja muri Dubai nibaza ko ID ari imyaka 2 ariko muri za Kosovo imyaka mike ya ID ni imyaka 5 mu Butaliyano baduha ID y'imyaka 10 so bisigura ko rero nimba nubwo kontra yohera wowe ugifise ID valide you still have opportunities yo gusaba akazi ahandi. Okay neza cyane nokuri. Yego so habari itandukaniro cyane nagateka kazi na muntu no gukora kubera ko baje muri Dubai nanje hari kontra nigeze kubona kontra yabo akenshi bakora amasaha 60 mu ndwi. Yego hanyuma kwa Mungu ntibakora ariko ama overtime barayabahembera muri Dubai ariko urumva ko muri Europe n'amasaha 40 urumva iyo difference y'amasaha 20 n'umwanya munini cyane. Nta kintu c'amacako birafatiye ku ruhu kiriyo urumva nk'umuntu avuye ino yirabura agiye mu bazungu. Yego ivyo kuvugisha kuri homme de changement nawe umwarabu yoza ngaha cyangwa umuzungu yoza ngaha urashaka kuvuga ati wori umuzungu. Yego nabo hariya ntibiba ibintu bibura. Oya kumuhohotera no kubivuga biratandukanye. Oya agateka kazi na muntu karubahirijwe abivugira mu mutima cyangwa muri ko hari umugenzi akavuga akakuvuga ati urirabura nako avuga ati umuzungu rera ariko turi hamwe turi bamwe nshobora kukongereza amaraso wewe amaraso yashobora gukama ngakongereza. We are human beings. We are the citizens of this world. Turabene gihugu biyisi twese. So rero ako siko twoshira imbere cyane nibaza ko ntawo iminsi namaye mu Butaliyano nukuri nta muntu nugeze numva ngo baje kumurasira mu nzu cyangwa kumwiba ngo nuko ari umwirabura cyo kintu naco nigeze numva cyangwa ngo baramusanza ahantu ngo baramukubise abazungu baramukubise ngo numwirabure. Ivyo bintu aho nari mperereye navyo nigeze numva cyangwa navyo nigeze mbona. So rero nka Kosovo kiri mu nzira yo kuja muri European Union gitegerezwa kubahiriza agateka kazi na muntu cisunga ivyo bindi bihugu biri muri Schengen countries bikora. Yego nuko je numva no gushimira gose ngira ngo ahubwo twotanga na adresse donc Niban Travel Agency munikorera kuri Avenue Patrice Lumumba niri barabari risanzwe riri muri ville rija kuri cathédrale. Yego hama akaba ari inyubako bita gallery iriho ni kuri premier etage neza nayo munirabana na Star Times ngaha muri ville. Yego nibaza ko atawuzozimira ni karibu cyane pe bazasanga jewe hazobashanga Shimene. Yego bashobora kubasanga n'ubundi ashobora kubakira ariko ku kibazo cyacu cyose byose bimeze neza cyane tuzobishura neza amakuru baronka amakuru y'ukuri yizewe umuntu afata ingingo yumvise ukuri ari informed and formed. Yego bifurije imigisha n'amafaranga no gukura kwa Agaciro Media. Nifuza ko wari wese vy'ukuri mu Burundi nanje yogira subscribe kubera ko ni kiganiro ni media itandukanye n'ibindi media vyose nivugirwa ku burofa nibaza nk'aba diaspora tugikunda twese kubera ko nahantu mvugira ikintu kigashikya kikagira impact positive impact mu gihugu. Nakuri murakoze cyane nibaza ko nabandi bose bafise ibiganiro nzobabwira ati mutumire kwa Agaciro Media kubera ko barafise icyo barushije ayandi ma social media. Thank you so much. Murakoze cyane thank you. Nuko turabashimiye reka dushimire kandi mwese mwafashe umwanya mudukurikira tubabwire ko uyu mwaka bagenzi uyu mwaka kuri YouTube turashaka kwira umuryango w'abarundi barenga 100 twama dusangira bino vyiyumvira. Rero gira sabone cyangwa subscribe kandi nino video yisangize inshuti n'abagenzi muyipartage
aya mahirwe niwe azangu yakeneye ntureke kuyarangira n'ubundi nuko tuzohuriye mu biganiro by'ubutaha ni Omdi Shanyuma bye bye.